niwihangane ushira amanga iyo satani anyaze ibyawe urihebura n'intuntu nyinshi ariko Yesu iyo ahageze aguha ibyawe n'ishumbusho. Nshuti yanje uri mu bibazo niwihangane ushira amanga iyo satani anyaze ibyawe urihebura n'intuntu nyinshi ariko Yesu iyo ahageze aguha ibyawe n'ishumbusho. Atajambugira ejo nawe uzoba urifise uze wibuke gushima Imana. Yesu agira agutwenze aguhoza marira warize agukande imvune wagize abari bazi kuri umukene ejo nawe uzoba ukize abari bazi ko ari ubasaba ejo nawe uzoba ubaha abari bazi ko atajambugira ejo nawe uzoba urifise uze wibuke gushima Imana. Erega Yesu aratwenza 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 agukura utabona akugeza utaziga. Erega Yesu aratwenza aratwenza aratwenza